raporo nazishizemo nerekanye makroke nukuri antabarize ndatabaje umukuru w'igihugu cy'u Burundi wewe yamasemerera kubijanye na sentare ibi bintu ni yavyumva amfashe bishoboka ko niwe mukuru niwe muvyeyi wacu mu Burundi ashireho komisiyo ishobora kuba yoja kuraba igihugu ziyotonga kunyene ripanze n'ibyo abantu muri bose twaguze abasinye mwarapfa nabo naguriye bose nta numwe arapfa bose bari cyakomeye nibasanga mbesha iyo niko by'amanyanga nkaba nuba mu buryo bwashaka komisiyo nzobihanishwe igarama yose bazotegura nyakubahwa se Barundi akavuga ati uyu muntu ko agize uko bikagenda ukunaka icyo doshaka cose naho iyo igifungo cy'imyaka 10 no cemera n'amande kuyubangana kose no yemera mugabo vraiment aturenganira se Barundi ahagarare kuko bijanye na sentare vraiment ubu biraruhishanyije cyane ndagiye ko ntubingana statistike imanza zihari imanza zihagaze ku manyanga nyinshi initeka murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse mu majambo muza kudutekerera nabinginge muze kutubwira iby'ubutungane muzaba mudufashije kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde acha kubwira ati wewe no mucamaza arakubwira ati wewe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Tubandanirize mu gisata c'ubutungane. Ibintu ntivyifashe neza abantu bararira nkuko twabivuze. Umuntu aragura itongo bakari munyanganya ku manyanga kandi aza yarishe amahera yaryo. Ivyabona biri ngaho abajejwe intwaro bari ngaho amasezerano ngayo ariko itongo akaribura ribona akarinyanganywa kubera iki? Kubera hari abantu usanga ayo ariyo madiri yabo. Ikibazo kiri hagati y'aba bagabo babiri Anacre na Toma. Toma yeretse itongo Anacre ate mugabo ndakwereka itongo ugura kandi rizimbutse. Anacre nguyo biribiribiri atwaye amahera araguze rya tongo. Abashinga ntahe baraho abajejwe intwaro baraho amasezerano ngayo barayasinye. Aho Toma n'umukomisiyonere voilà. Mu nyuma Toma acazunguruka Anacre atemuga buzi n'amakuru itongo nigi wanje. Anacre ati none wewe wanyeretse itongo ubu rije kubigi wawe gute? Ibintu ngivyo birakomeye erega urubanza rurashitse no muri sentare. Ibintu tsuguru reka muvyiyumviririze. Reka na Keredo avuga yuko yanyazwe iryo tongo avyivugire. Ndagize mwiriwe abantu b'Imana. Je nitwasomana Anacre. Nukuri ngira ndabinginge mumfashe uko mushoboye aho mugeza kuko murabishoboye. Ibijanye n'ubutungane mu gihugu cacu c'u Burundi nukuri birageza ahantu umuntu ukunyene bitunganijwe n'ukunyene biriko birakora ubu. Ubutungane dufise ubu nta muntu ashaka kuronka iterambere na cyane cyane kurabwa n'ibyo butungane kujyo ushaka kugira ikibazo cy'uyu nuriya kugira ngo kumbure ubutungane buje hagati bwitwa ubutungane koko ubu ntibigikunda. Jewe naragize ikibazo ane 2015 hariho umuntu w'umugenzi yitwa Ntawundi Toma yaransanze mu ntara c'ibitoki ndamwakira ambara akafise ibibazo ndamwitaho nk'umugenzi kuko atuzinanye ngo Ntawundi Toma
ni umunyamwaro mu ntara ya Kera. Vrema nari ndamuzi ko ubushinga ntahe kuko naratewe umushinga ntahe, hanyuma ndamuzi ko ubugenzi vrema muri kahise. Araza nsanze muhira mu Cibitoke, arambwira ko agize ibibazo, nta muntu umwe yarazi mu Cibitoki, ni je yaraje agendeye. Ndamwakira, arambwira ibibazo afise mu muryango, arambwira ukuntu ameze, ukuntu amerewe. Hanyuma ndamwakira, ndamufasha kumuronderera inzu, arimukira mu Cibitoke nyene nk'umuntu ata muntu yarahasanze yarazi. Nca ndamwakira, ndamwitaho ku rugero rw'uko wewe avuga ati vrema jewe simbona ikintu no kwitura ku bintu ngiriye. Mu nyuma aza kumbaza ati jewe ndafise parcelle, abantu umuntu ariko aragurisha azi gusha amafaranga makeyi, ngira iyo parcelle ndayiguhereza yikurangire uyigure. Jewe sinkubwiye ngo hubake inzu, sinkubwiye ngo wakore imigambi kanaka kuko urafise gukora imigambi. Wewe iyi parcelle meje kuyikwereka ukayigura, nzoshinda kurunda no mukira yigure, hanyuma kandi wunguke. Toma ndagerageza kumuhakanira, nta wundi Toma ndagerageza kumuhakanira, je nifite ibindi bibazo ndiko ndakora. Nta wundi Toma ati oya ndakwinginze ko ibintu wankoreye jewe biransiga, je kubwiyo parcelle abantu nshatse kugira ngo iyo parcelle ubone ko ndokonesa ikintu wankoreye kigoye gutahura. Ati we ntubibona wenyene kubikora, ati mugabo jewe biransiga. Ati mfasha robone ko nashimye canke nshima n'ibikorwa unkorera. Iyo parcelle yigurize ronka inyungu itagira ukuntu ingana. Hanyuma ko namwubahaga, nta wundi Toma ndavuga nti uyo muntu avuze iyo parcelle ari hehe. Aramunzanira namunyereka, amunzaniye mbona n'umuntu nyene asa nk'udakwije mu mutwe, yize hanze aza kugira ibibazo by'ibijanye n'ibintu, ngira ngo sinobona ukuntu nabyo mbwaza kugira ikibazo cy'akantu gasa nk'agatrouble afise. Ndavuga nti uyu muntu iyo parcelle niyo yaguze, arafise umugore? Ati nta mugore afise. Iyo parcelle niyo yaguze? Ati iyo yaguze niyo mu kido cy'umuryango. Niro uyu muntu je n'amafaranga no muhereza kuri iyi parcelle, keretse unyeretse abo bavukana nkababaza koko uyu muntu afise uburenganzira bwo kugurisha iyi parcelle. Aragandanira umwe yitwa Anastase, kuko uwo muntu yitwaga Trifo, amazina yiwe yitwa Trifo. Cyese ndabye kumakora kugira ngo nyene izina ryiwe yitwa Ndayizeye Trifo. Hanyuma andanira witwa Anastase namurabye nawe mbona nyene sinaryoherwa ko nshobora kubona ko nshobora kutibwa. Ndavuga nti nawe sinomwemera, nta mafaranga ntotanga ntabonye uwundi muntu. Aca ndonderera wundi mutoyi wabo bose yitwa Nduwayezu Emmanuel. Nduwayezu ndamubaza nti uyu muntu koko mukuru wawe Nduwayezu nako Ndayizeye Trifo arafise ahantu agurisha mu kido cy'umuryango? Ategwa arahafise. Ati mugabo ko kumagusha n'abantu benshi, wewe mugurira aracyahafise, mugabo niyaja kuhakwereka ntuzugene wewe wenyene ngo aje kuhakwereka, uzuduhamagaye nk'umuryango tujane. Ndabikora kuno abimbwiye, turavugana Ndayizeye Trifo, parcelle amafaranga tuyigura urumva uko ingana yari kenze siri senkanise ambara ko ariho hiwe, kandi ko n'ubundi byagenze yari afise ahanini yagusumbaho senkanise. Hanyuma turavugana amafaranga 800. Iyo yari parcelle ariko hari ahantu bagishirizaga inka hatarimwa, atakintu kimwe hamariye umuntu hari uko. Hanyuma turavugana amafaranga, turahuza, tuvugana uko amafaranga ndayamuriha, ndayahejeje. Ndavuga nti bisaba kujya kunyeka yatongo, ujya kunyereka imetero yanje aho acaja. Hanyuma byose tubivugana ko ari kumwe n'uwo wundi Toma nyene kunyereka iryo tongo. Hanyuma turabandanya, ncamamagara wa wundi Nduwayezu Emmanuel, mpamagana bene abo bose baraza na nyina na mwishwa we, turaza turagenda tuja handi kuri ya parcelle. Tugiye ahantu kuri cya gito basanye cy'umuryango, uwo Nduwayezu Emmanuel ati ahantu no kuba gumahagurisha zako twantu kagabura wowe aho iwawe ukahatanga ukahereka buhereka, hanyuma tumajije kugabura. Hanyuma turagabura, harimo n'umutware, umutware yitwa Gaciza Emmanuel. Turagabura n'abandi banyagirwa bari bahari, turabafasha kugabura iryo tongo. Bararigabura, umuntu wose yatwaye abahungu 3, umwe wose yatwaye kenze siri 630. Mugabo ko bafise umwishwa w'umukobwa, bati uwo rero uyu mwishwa w'umukobwa bisigura ko umwishwa w'umukobwa niwe yari hari mu kibanza ca nyina. Sinzi ko nyina yapfuye nuko yari ariho, mugabo haje uwo mukobwa w'umwishwa wabo.
ati rero nawe tugomba kumuhereza akiwiwe buri muntu wese aronse kenze sirisa trani azomuhereza kenze siri kenze. Urumva ati buri muntu wese azosigara kenze sirisa kenze. Hanyuma birandikwa buri muntu wese n'uwo mukobwa wose imakopi y'ubugabire bw'itongo turabasinyira jena nta wundi Toma turaheza byose n'abatware bose turaheza kwa twaje kwafasha icyo gikorwa. Hanyuma Ndayizeye Tirifo ati rero ndakwereka parcelle yawe ndakwereka iwawe uko hangana. Uwitwa nta wundi Toma niwe afata umugozi apima dupima ko n'umuntu waguma afata umugozi dupima imetero dufata umugozi imetero dupima baranyereka iwanje kenze siri senganisenge. Mu kugabura mugabo hatanguye mukuru muri bo uwitwa Anastase nimba ari ntawo ndere nimba ntawo nkiri sinabyibuka cyose nabyo ku makroke. Hanyuma Anastase we yatanguye kwakira igipande ca mbere. Hanyuma hagombye gusubira Tirifo baravuga ati wewe kura kuragurisha twego tutako turagusha nk'umuryango ntitwosigara ntatane ngo usange hagati hagiyemo abandi bantu baguze reka twe dukurikirane. Baca basubira ndo wa Yezu Emmanuel kuko niwe yari mutoyi. Hanyuma baheruka Tirifo. Hanyuma iryo tongo riratangwa Tirifo anyereka hiwi anyereka itongo ry'iwanje uwo nta wundi Toma niwe afata umugozi dupima turagenda turandikira si y'ubuguzi hama bose baransinya mugabo nta wundi Toma wewe ko urupapuro rwabaye rugufiya ntiyagiyemwo ntaco byari bitwaye kuko yari umukomisiyoneri. Hanyuma icyantangaje nuko muri ubwo buguzi turiko turavananirwa amafaranga uwo Ndayizeye Tirifo y'ubuguzi nta wundi Toma yavuze ati mugabo urampa komisiyo kuko wabunda gwa yarazimbutse uzogusha amafaranga menshi. Turaharira gose ya mafaranga ya komisiyo nta wundi Toma ndamuhimba 40 arabiryabye ngo inzoga. Hanyuma ibyo bivuyeho umunsi wo kugura tumaze kwandika ubuguzi nta wundi Toma yafataga urupapuro tuguze acarushamura warurifise ngarurabe. Aravuga ati utampaye icupa ry'umuvinyu wa Dompo kigenda niwe nadandazaga utampaye icupa ry'umuvinyu wa Dompo iyi parcelle irazimbutse ajya kumusaba amaye ntikwiye jewe sindaruguhereza. Turaharira mugabo bari kumwe n'umukozi wa parke ya Cibitoke yitwa Niyo Kindi Dismas. Nawe Niyo Kindi Dismas nawe nahafise itongo yariguzeho ariguriro wo Tirifo bari bicanye na Toma. Ndavuga ati nsubiza amafaranga yanjye naguze igitongo wanyeretse kuko uhinduka ndinsubiza amafaranga yanjye utwari iyo parcelle yawe. Toma ntayo yari afite na n'igihumbi yari afise. Hama ndarambana ko ntoka mu 800 mu 18 ndaga ntoye igicupa rya Dompo ndarihereza Toma yicanye na Niyo Kindi Dismas. Uyu muvinyu barawusangiye barawunywa ariko haradutse ingorane après ya truwaza itongo Toma kajya rivuga ngo itongo niryiwiwe. Turahari atagira kuntu bingana harya none nitwara muri sentare iserukirwa n'umuhuza. Sentare irashika ku itongo irumviriza ibyabona irera kuntu byagenze kose vraiment Toma itongo ncandaritsindira. Mugabo inkuru isubira inyuma jewe koroka ya Toma sinayibona ngo ndabigihe yari kaburanira ko igihe yaguriwe. Hanyuma Toma amaze kubona ko sentare itsinze nako ndamutsinze. Ico gihe sentare y'abahuza ija ku itongo hariwe imyumbati ikuze no kurandura umwumbati borya abari kuri tere. Hanyuma ico gihe nkimara kurinda ndo n'impapuro zo mu sentare ko natsinze Toma acija kunguruza ko umuntu yunguruje nta mpapuro zo kuwatsinze baguhereza imbere y'imisi 8. Hanyuma nza kumva inkuru ko Toma yarungitse umuguntu w'umugore yaratangwa twiruka ko nyina aza kuraba abantu ya myumbati acarayimbura arayitwara. Imyumbati yari ifise valeur n'imiburi nk'imiliyoni nka 3. Arambana imbura yose arayitwara Toma imyumbati aragenda arayirya. Aritwara muri se arunguruza muri sentare y'intango mu rugombo turajayo ndatora izya mpapuro batanga bazita mu gifaransa ko ari assignation. Hanyuma ndakira ibirego hanyuma ndiregura vyose hanyuma urubanza ruja mu ntaye HS. Turaburana kabisa ku buryo mu ntaye HS Toma nta kintu yarose avuga ku bijanye n'iryo tongo. Hanyuma icyantangaje rero nuko uwo mucamanza Niyo Kindi Dismas ari we urumva ikiyereka ko ari we anyiruka ko mbona na Toma urumva kame diplomasi mugabo de komona na Dismas hafise itongo muri aho hantu nyine yaguriye Tirifo yaranagurishije abantu barahubatse amazu mugabo Toma wewe aburana avuga ko aho hantu yahaguriye Tirifo hose kenze sirisisa plan
kandi mu gihe telefone avuze kenze siri sisa kenze. Aho hantu harimwo abantu benshi bagiye bahagura uwo Dismas arahafiseho yaragurishije n'abantu barahubatse barahaba. Mugabo Dismas yanze guseruka ikintu cyo gati ibyo bintu turagivuga ntibibaho nagiye itonda ifisemo. Mu Rugombo hari umugore wa Dismas yaraburanishaga na wene ubwo rubanza yararugiyemo. Urubanza baje kuri tele kuburanisha, murazi ko urubanza ruburanishwa n'ivyabona. Baranse ivyabona by'iwanje. Wa wundi yari umutware Ciza Emmanuel baranse ko asura. Abo naguriye baranse ku buntu bavuga kunyo tongo byagenze barabankiye. Numwe witwa Nduwayezu Emmanuel mutoyi wo muryango wagawe iryo tongo nabo baramushwimwe baramwankiye, urumva baramutaramuye ngo nta byabona bikenewe ngo urabura n'impapuro. Hanyuma urubanza rugiye gusomwa naciye nandikira maze kubona ukuntu banse byabona naciye nandikira Gigi president wa sentare ntara mu Rugombo mubwa ko urubanza ntarwemeye ko uva mu mwiherero gasubira mu HS impapuro ndazijana uwo mushefu wa sentare mukuru wa sentare mu Rugombo arazisinya ko zija mu idosi. Mugabe cyantangaje nuko nyuma y'imisi ishika nk'indwi imwe numvije ku rubanza rwasomwe kandi mu gihe umukuru wa sentare yarusubije mu ntara y'icese kugira ngo rusubire kuboneshwa kundi gushaca bahinduye abacamanza. Urubanza rusomwa ko jengo natsinzwe ngo ninje kwitwarira uwo naguriye Ndayizeye Trifu. Je nacinja kunguruza ndazana mu sentare nkuru y'intara darushikanyeho turi muri kabine we kwaraba urubanza ukuntu abo muri kabine kuntu barwakiranye ne baruha nimero bararaba ikoroke yiwanje barabana koroke ya Toma bazirabamo mbwa je nabiravye bati none uyu muntu yo gutsinda gute kumva wewe yaguze rodezo kw'icumi wewe waguze rotreze zo kw'icina 2015 bakagura rodezo kw'icumi 2015 wewe itegeko ko rivuga ko uwo premier answa ari uwo premier ganya ihano yovuga ko gutsinze gute mu gihe ari wowe watanguye kugura naho ubwo guko ari we yaguha iryo tongo kome nk'umuranzi bito kwisungwa mugabo kubera ko waguze ubwa mbere nta kundi tongo iyo senta yo rivuga ko iri haye Toma ibi bintu yo bisuna amategeko yahe. Hanyuma urubanza tuja mu kuburanishwa hageze igihe baduhisango tugiye kuburana dusanga nananze mvuga ko uwo mukozi wa sentare niyo kindi Dismas mu rubanza rw'ubanje ayotaramurwamwo atoruja kuruburanisha kubera kafise ibimwagira bituma kazashaka kwerekana ukuri uko ngo n'ikindi Dismas yerekanye gute ahantu anakire haguze ndahazi narahanyweye n'umuvinyo kandi naje nahaguze ko taco Toma yasubira kuvuga ariko niwe amufasha niwe mugenzi wiwe niwe amufasha. Nandikiye sentare mvuga ko uwo niyo kindi Dismas yagombye kuba atarimwo muri urwo rubanza. Hanyuma baraduhamagara muri sentare abantu imanza ziri afishe tuzakuburanishwa uwo munsi turitaba ko bahamagara muri sentare ati naka turitaba nta undi Toma. Hanyuma baraburanisha sentare iravuga ko bahejeje imanza zose none tweye ko twahamagawe muri sentare ko tuburanishwa urubanza rwari ko rwafishe ngaha ko twe mutaduburanishije kandi mwaduhamagaye ko twebwe nakwe turimwo bati urubanza rwanyu ni urubanza nimero yahe ati ni Eliseya Septanefu Trani bati urubanza rwanda ndabona rucijemo akarongo ati mugende kujye sentare ko yaburanishije hajya hepfo murabe ko atari urwo baruri tujayo dusanga Dismas niyo kindi niyari yabaye mushikiza manza niyari ngo baza niyo barutwaye ndavuga nti urubanza goza ngaha gute kandi nanze ko Dismas yoba guburanishwa arwumva yorugiramwo ico ashobora kuruvugako. Ibi bintu umuburanyi wese afise uburenganzira bwo kurekiza umujiji bavyita rekizero jiji mu gihe cyose umuburanyi asanze canke yinuba yuko umucamanza yoba afise inyungu muri urwo rubanza ico bita conflit d'intérêt afise uburenganzira bwo kurekiza umujije canke umucamanza akavuga ati oya je ndasavye yuko naka atosasa muri sentare kuko afise inyungu muri runo rubanza. Murumva rero yuko mu gihe Anacre yari yasavye yuko Dismas atoba muri urwo rubanza hanyuma akarumusangamwo muca mwumva yuko abaragakino kaba kateguwe aha akana karenganyo kagaragara aha amategeko abaza yahonyanzwe amategeko akingira umuburanyi abaza yahonyanzwe. Basha
ubwo hari umukuru wa sentare y'umuntu w'umudamu yavuze ati urubanza ko bimeze uko rero turaburanisha ahubwo niruje mu rutonde mu kwiyandikisha mu rutonde w'abazoja kuri tere tuzoje kuburanisha kuri tere hanyuma turiyandikisha haraca igihe kininiya baza kuduha isango ya mbere tugiye Toma yaranse kuza isango igira kabiri batubwiye dushitseyo kuri tere batubwiye ko mu jiji perezida yitavye inama y'umukuru w'igihugu turasubira inyuma isango igira gatatu tuja turitaba Toma nawone ntiyaza isango rero igira kane ngasimunaniza by'amasango niho twitavye twe na Toma hanyuma turarindira ko sentare yashika nka telefone jiji perezida ati baraje baranse kuza kuburanisha urwo rubanza kubera ko rw'amanyanga urumva ntazi uko nyine baba babipanze n'uwo nta wundi Toma twirwanye na Toma ngaho hanyuma je havuye mu masaa moya z'ijoro banse kuza kutuburanisha nukuri ndabasavye nsavye vraiment umuntu wese azokumviriza iyi audio azokumviriza iya matati bibanze impapuro nazishizemo nerekanye makroke nukuri atabare antabarize ndatabaje umukuru w'igihugu cy'u Burundi wewe yamasemerera kubijanye na sentare ibi bintu ni yabyumva amfashe bishoboka ko niwe mukuru niwe muvyeyi wacu mu Burundi ashireho komisiyo ishobora kuba yoja kuraba igihugu ziyotongo kunyene ripanze n'ibyo muri bose twaguze abasinye mwarapfa nabo naguriye bose nta numwe arapfa bose baracyakomeye nibasanga mbesha iyo niko by'amanyanga nkaba nuba mu buryo bwashaho komisiyo nzobihanishwe igarama yose bazotegura nyakubaho se Barundi akavuga ati uyu muntu ko agize uku bikagenda uku cyadoshaka cose naho iyo igifungo cy'imyaka 10 no cemera n'amande kuyobangana kose no yemera mugabo vraiment aturenganira se Barundi ahagarare kuko bijanye na sentare vraiment ubu biraruhishanyije cyane ndagiye ko ntubingana hanyuma no kuvuga ngo ntasubira gutabaza n'undi muntu usaba iki kintu uwo nta wundi Toma uno musonga mu bishop mu ishengero gitwa Betani ndasavye umukuru mu rwego rw'igihugu w'ishengero gitwa Betani avyumve ko nta wundi Toma ibyo ari karagira kandi abizi atari karongora abanyagihugu canke abakristo mu kuja mu ijuru kuko nta juru nawe ari karande ko umuntu w'umunyakinyoma nkuko ashaka kujyajanisha abantu ashaka kurya ibintu by'abantu ataruhiye urumva nta nzira y'ukuri yo kwereka ubundi muntu kuja mu ijuru nawe ibi bintu abyumvirize iryo shengero rikuriwe no mu ruziba kayo iryo shengero rikuriye rya Betani riri nawe niyumvirize iyo audio azahamagare nta wundi Toma na jampamagare nibazanye nse butanefu 82 80 89 amamagare atubaza ibyo bintu kuko Toma ntari kaje n'abantu mu ijuru kubwo imigamba afise n'ibintu ari kararangura mu bikorwa byiwe ari karagira abanyagihugu murakoze Imana bahezagire ndarindiriye ko nukuri ibintu bitogenda uko ko mwumfasha kuko murabavyeyi uzovyumva wese azobihereze mpaka bishike ku mukuru w'igihugu abyumve bishike no kuri uwo mukuru w'iryo shengero Betani mu ruziba nawe kandi abyumve murakoze cyane muhezagirwe mugirirwe neza n'Imana yo mu ijuru bantu b'Imana murumva yuko abantu babaye nabi umuntu uramugirira neza bugaca akakugirira nabi rero turabasavye mwese mwumvise akakamo kugashikana kure gashikire n'umukuru w'igihugu gashikire n'umwungere w'iri shengero Betani eka gashikire abo bantu bose bajejwe ivy'amategeko kugira ngo bashobore gutunganiriza Anacre twese twanka akarenganyo kuko akarenganyo nikaba kagiriwe ubu uno munsi ejo kazogirirwa uwundi Imana ibahezagire twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.